murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mwese kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuri wa gatatu perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yagejeje ijambo ku banyagihugu ku bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale. Ndashaka hakubwira nta guca ku ruhande umuryango mpuzamahanga n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ayo na magambo ya perezida Tshisekedi wa Kongo yashyizwe mu Kinyarwanda na Temistoke Mutijima. Inama y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yasabye impande zihanganye mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano vuba na bwangu no gufasha ku buryo abagizweho n'ingaruka n'iyi ntambara bagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege itwara abagenzi yarayigonganye na kajugujugu ya gisirikari hafi y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Perezida Ronald Reagan kiri hafi y'umurwa mukuru Washington DC. Mu bantu barenga 60 bari bayirimo nta n'umwe warokotse iyo mpanuka. Naho mu burasirazuba bwo hagati umutwe wa Hamas warekuye abandi bantu 8 wari wageze ngwate, ariko Israel yatinze kurekura abanyururu b'abanyepalestina bafungiwe muri gereza zayo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indege itwara abagenzi yagonganye na kajugujugu ya gisirikari hafi y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Perezida Ronald Reagan kiri hafi y'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Iyo mpanuka yabaye kuri uyu wa kane igihe indege itwara abantu yariko yegereza kandi yitegurira kururukira ku kibuga c'indege ca Ronald Reagan National Airport hafi y'igisagara ca Washington. Abategetsi bakurikirana uruja n'uruza rw'indege batangaje ko abasirikare 3 b'abanyamerika bari mu ndege ya kajugujugu yariko igira imyimenyerezo yo kuguruka. Ishirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo muri Amerika, American Airlines, indege yaryo yagize impanuka yari ivuye mu gisagara ca Wichita muri leta ya Kansas igana igisagara ca Washington. Cyatangaje ko iyo ndege yarimwo abantu 60 n'abantu 4 bayikorako. Abategetsi bajejwe gutabara mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ntibemeje abapfuye mu mpanuka yabaye kuri uyu wa kane. Batangaje ko ico bashimikiye ko muri iki gihe ari igikorwa cyo gutabara abo barokotse. Abajijwe nimba hari abo barokotse, umukuru w'abajejwe kugwanya imiriro mu karere ka Washington DC John Donnelly yavuze ko batarabimenya neza ko yamara bariko barakora ibishoboka byose muri iyo nzira. Donnelly yatangaje ko abajejwe gutabara bagera ku 300 bariko bagerageza kurondera bari muri izo ndege zibiri zasekanye zikagwa mu ruzi Potomac. Yatangaje ko aho ibisigarira by'izo ndege zibiri biri ari mu mazi y'ubwo ruzi atabona neza kandi akanye cyane. Senateri wo ku rwego rw'igihugu aturuka muri leta ya Kansas Roger Marshall yabwiye amenyeshamakuru ko bagandariye imiryango y'ababo baguye mu mpanuka yo kuri uyu wa kane. Yatangaje ko kubatakaza bibabaje cyane. Perezida wa Amerika Donald Trump urubuga rwiwe Truth Social yavuze ko impanuka yo kuri uyu wa kane ibabaje cyane. Yatangaje ko ari impanuka abantu ari gushobora kwirinda, ngo ivyabaye si vyiza na gato. Ku mugabane wa Afurika, urukiko muri Afurika y'Epfo rwarekuye umukobwa wa Jacob Zuma wabaye perezida wa Afurika y'Epfo Duduzile Zuma Sambudula watawe muri yombi ku byaha by'iterabwoba. Rwamurekuye ariko ruranamwihanangiriza. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo. Yari yagirijwe hisunzwe itegeko rihana iterabwoba n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'iterabwoba hamwe no guhimiriza abantu gutera uruhagarara no gukora ubwicanyi. Vyafatiye ku ruhagarara n'ubwicanyi vyabaye igihe haba imyerekano mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2021. Zuma Sambudla azosubira kurenguka muri sentare ku itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Abantu bamaze guhagarikwa bifatiye ku ruhagarara rwo mu mwaka wa 2021 ni 69. Umwe gusa muri bo niwe amaze guciga urubanza gushika ubu
akagirwa n'icaha. Imigumuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2021 yabereye ahanini mu ntara ya KwaZulu Natal, mu ntara ya Gauteng, aho yahitanye ubuzima bw'abantu 354. Gusahura no kumenagura amamangazini vyatumye ubutunzi bw'igihugu buhomba amafaranga arenga imiliyaridi 50 y'amaranda mu mafaranga yo muri ico gihugu. Uruhagarara n'ubwicanyi vyiyongeye inyuma yuko Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku itegeko rya sentare rijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko ryamusaba kurenguka imbere y'urwego rujejwe amatohoza kuri ruswa. Fideli, turacyari kumwe. Tuve ku mugabane wa Afurika tujya mu burasirazuba bwo hagati. Umutwe wa Hamasi warekuye abandi bantu 8 wari wagize ingwate. Cyakora Israeli yatinze kurekura abanyururu b'abanyepalestina bafungiwe muri gereza zayo. Inyuma yuko agizwe imbohe mu kiringo kirenga umwaka, Agamberg, umusirikare w'umunya-Israel, yarekuwe kuri uyu wa kane n'umugwi Hamas. Vyabaye hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati y'umugwi Hamas na Israel. Berg ari mu basirikare b'abafasoni b'abanya-Israel bari banyurujwe na Hamas mu gitero uwo mugwi wakoze kuri Israel mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023. Abandi bantu 4 bari bagizwe imbohe barekuwe mu ndwi irangiye. Abandi bantu barekuwe kuri uwa kane n'abasivile 2 b'abanya-Israel n'abakozi 5 b'abanya-Thailand. Mu kwishura kwirekurwa ry'abo bantu vyitezwe ko Israel yakura abanyororo b'abanya-Palestina 110 harimwo abana 30. Yamara leta y'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaratebesheje irekurwa ryabo kubera yatangaje ko abagizwe imbohe n'umugwi Hamas barekuwe mu kajagari mu ntara ya Gaza no mu buryo buteye agahinda. Inyuma y'irekurwa ry'abanya-Israel 8 kuri uyu wa kane, bisigura ko abari bagizwe imbohe n'umugwi Hamas 15 barekuwe kuva amasezerano y'agahengwe agiye mu bikorwa ku itariki 19 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. 82 baracari mu minwe y'umugwi Hamas. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo uyatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku zindi mbuga zacu nka YouTube, Facebook, Instagram na X, adrese ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yacu haribanda ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, abayobozi b'umutwe w'abarwanyi ba M23 bahaye ikiganiro abanyamakuru basobanura zimwe mu mpamvu zabateye kwegura intwaro bakarwanya ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yari muri icyo kiganiro cyaberaga mu mujyi wa Goma. Ubu agarutse mu Rwanda. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric Bagirubusa, wiriwe neza, uratwumva? Ndabumva, mwiriwe neza Jenny. Icyo kiganiro kibanze kuzihe ngingo nkuru? Ni ikiganiro kibanze ku ngingo nkuru zo kugarura umutekano mu mujyi wa Goma, ariko mbere na mbere basobanuye imwe mu mpamvu yabateye kwegura imbunda ngo barwanye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ni ikiganiro cyatanzwe na Bwana Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa w'umutwe wa M23, ndetse na Bertrand Bisimwa. Bari bari kumwe n'abandi bayobozi mu uwo mutwe wa M23. Baravuga ngo turi hano, turi Goma, ntabwo duteze kuhava tweguye intwaro kugira ngo turwanye ubutegetsi. Tuzakomeza urugendo twatangiye duharanira uburenganzira bwabo. Turabakongomani, baragira ngo tuve muri Kongo tugeni. Rero Corneille Nangaa yavuze ko atari Goma gusa bazafata, ahubwo bazakomeza mpaka Kinshasa. Bavuze ko baharanira uburenganzira bwabo n'uburenganzira bw'abaturage. None abo bategetsi baba hari icyo bavuze ku kibazo cy'ubuzima twumva ko busa n'ubuhagaze nabi aho mu mujyi wa Goma kubera intambara ya M23 n'ingabo za Congo FARDC? Nibyo Jenny, icyo kibazo cy'ubuzima busa n'ubwahagaze uhereye
ku mazi, amashanyarazi ndetse na murandasi cyangwa interinete, batanze ko mu masaha 48 ikibazo kiraba cyatangiye gukemuka. Bavuga ko ku kibazo cy'amazi hamwe mu makaritsiye yatangiye kuboneka, kandi ko ahandi mu bibazo by'imiriro bagiye gushaka uburyo byakemuka. Barabishinja ko byaciwe n'ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe hari abandi ahubwo bavuga ko ari umutwe wa M23 waciye ibyo bikorwa remezo kugira ngo ubashe kubona uko wakwirukana abo bari bahanganye. Ni ukuvuga ngo rero wumvise uko ikiganiro cyayobowe cyangwa cyatanzwe, Corneille Nangaa yakunze kwifatira ku gahanga cyane bwana Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Kongo, amwita igisambo, umujura, umunyagitugu, umuntu wazahaje inzego zose zacu z'ubutabera, hari ibyaha byinshi. Akavuga ko izo ari zo mpamvu zabateye kwegura intwaro kugira ngo bamurwanye ku butegetsi. None ku kibazo cy'abanyekongo bakiri mu buhungiro, cyo bakivuzeho iki muri make? Ikibazo cy'abanyekongo bakiri mu buhungiro, benshi bavuze ko hari n'abari mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Corneille Nangaa ni ikibazo yabajijwe n'umunyamakuru wo mu Rwanda, aravuga ngo ubu ngubu kuva bafashe Goma kandi bakaba bakomeje gushyira igitutu kuri Tshisekedi ukiri ku butegetsi, avuga ko igihe cyose buri munyekongo aho ari hose afite uburenganzira bwo kuba yataha mu gihugu cye. None iyo ntambara muri make cyane, iyo ntambara bavuga ko batangije yakunze kuvugwaho ukuboko kw'igihugu cy'u Rwanda. Abanyamakuru baba bakibajije abo bategetsi, niba bakibajije bagisubijeho iki? N'umwe mu banyamakuru bakorera radiyo y'Ijwi ry'Amerika wakibajije Ofer Marivika, abajije ati, avuga ko mufashwa n'u Rwanda, ibyo murabivugaho iki? Aravuga ngo si ubwa mbere ibyo bivuzwe, iyo ikibazo cyose babyegeka ku Rwanda. Akavuga ko n'umunyakongo iyo aburaye bavuga ko ari u Rwanda rutumye aburara. Corneille Nangaa aravuga ngo ni Bertrand Bisimwa wavuze ngo mbese ni gute ibyo byose bizajya biba bakabishyira ku Rwanda, ayabyise icyo bita propaganda cyangwa se icengezamatwara bigamije kuyobya rubanda. Avuga ko ari ibibazo by'abanyekongo bagomba kwikemura kwabo. Yego, urakoze rero Eric bagira ubusa kuri iki kiganiro uduhaye, hanyuma ubwo udutegurire neza inkuru tuze kwikoresha mu buryo burambuye mu kanya mu bindi biganiro byacu. Urakoze cyane. Ndagushimiye Zeni Mukankusi. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ibiganiro byacu birakomeje. Hagati aho rero mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri uyu wa gatatu yagejeje ijambo ku baturage b'igihugu cye, ari nabwo bwa mbere yaragize icyo atangaza nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu burasirazuba bw'igihugu wigaruriwe n'umutwe wa M23 nk'uko twari twabivuze. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yavuze ko agiye kongera gusubiza ubutegetsi bwa leta mu burasirazuba. Akavuga ko gahunda yateguwe neza kandi ihamye yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ibindi kuri iryo jambo na Temistokere Mutijima. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale. Ndashaka hakubwira nta guca ku ruhande umuryango mpuzamahanga n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. U Rwanda rukomeje guhonyora ku mugaragaro ntacyo rwishisha amahame remezo y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amasezerano yo ku rwego rw'akarere. Ikibi kurushaho, ibyo byose biraba mu kudahana kuzuye no kwirengagiza amasezerano mpuzamahanga n'indangagaciro izo nzego zishinzwe kurinda. Iyo myifatire y'ubwirasi itakimirirwa yihishira ku byaha ndengakamere byarwo ni ubushotoranyi ku busugire bwacu no ku mutekano w'akarere bidakwiye kwihanganirwa.
ukuba kw'ibihumbi by'abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwacu, ubufasha bwarwo mu bya politiki, mu bikoresho no mu bya gisirikare ku gikoresho cyarwo aricyo M23, ndetse n'uruhare rwarwo mu bucukuzi butemewe bw'imitungo kamere yacu biradusunikira mu ntambara ifite ingaruka zitari zitezwe, ibishyira mu kaga akarere kose k'ibiyaga bigari. Uguceceka kwanyu no kutagira icyo mukora imbere y'ubunyamaswa bwa leta ya Kigali n'amahano akorwa n'ibikoresho byabwo ku butaka bwacu bigize icyaha gikomeye cy'agasuzuguro, atari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo no ku ndangagaciro rusange z'ubutabera n'amahoro. Nshuti bakunzi bacu, Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Nkuko nabibabwiye dutangira amakuru yacu aribanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intambara ihabera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Mu kanya rero twumvaga ijambo rya Perezida Felix Tshisekedi yarayagejeje ku banyagihugu. Tukiri kuri iki kibazo, ejo kuwa gatatu abakuru b'ibihugu bahuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba basabye impande zihanganye mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano vuba na bwangu no gufasha ku buryo abagizweho ingaruka n'iyi ntambara bagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi. Inama yayobowe na Perezida wa Kenya William Ruto yateranye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ntiyari mu bayitabiriye. Nanone tumve mugenzi wacu Temistokere Mutijima tubwire ibyo bagezeho. Abakuru b'ibihugu 7 ku 8 bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nibo bitabiriye iyi nama. Abo nabo ni William Ruto wa Kenya unayoboye EAC muri iki gihe, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Yoweri Museveni wa Uganda. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe mu perezida rukumbi wabuze muri iyi nama. Ni nyuma yaho Perezidansi ya Kongo itangarije ko Perezida Tshisekedi atateganyije kwitabira iyo nama yatumijwe na mugenzi we wa Kenya, nyamara ko akomeje gukurikiranira hafi uko ibintu byifashe mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe inama yabaga, Perezida Tshisekedi we yari mu ruzinduko mu gihugu cya Angola. Nyamara Perezida William Ruto yaherukaga gutangaza ko ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo bombi bamwemereye kuzitabira inama. Itangazo ryasohowe n'ubunyamabanga bwa EAC mu ijoro ry'uwa gatatu rishyira uyu wa kane nyuma y'iyi nama rivuga ko yabaye mu mwuka mwiza. Rivuga ko abakuru b'ibihugu baganiriye kuko ibintu byifashe n'uburyo ibibazo by'umutekano muke bikomeje kujya rudubi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo bikaba byarateje impfu, ikibazo gikomeye mu bwihutirwe bw'ibikorwa by'ubutabazi, umubabaro mu baturage by'umwihariko abagore n'abana. Iyi nama y'abakuru ba EAC nk'uko bikubiye mu itangazo ry'ubunyamabanga bw'uyu muryango yahamagariye impande zose zihanganye muri iyi ntambara guhagarika imirwano bwangu. Yagaragaje impungenge abakuru b'ibihugu batewe n'ibitero byibasira za ambasade z'ibihugu by'amahanga i Kinshasa, isaba leta ya Kongo kurinda ubuzima bw'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu cyo kimwe n'imitungo ya za ambasade. Abakuru b'ibihugu bya EAC kandi basabye ko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo byakemurwa mu nzira z'amahoro, bityo bahamagarira leta ya Kongo kugirana ibiganiro bitaziguye n'abarebwa n'iki kibazo bose, harimo n'umutwe wa M23 kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ifite impamvu zifatika z'ibyisaba. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kandi yanzuye ko hagomba kuba inama ihuza ibihugu binyamuryango bya EAC ndetse n'ibihuriye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu rwego rwo kwigira hamwe icyakorwa. Yasabye umukuru wa EAC muri iki gihe kuganira na mugenzi wa SADC ku bwihutirwe bw'uko iyi nama yaba vuba. Itangazo ry'ubunyamabanga bwa EAC rivuga ko ibyo byakozwe nyuma yo kubona ko umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC nawo wagize uruhare mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'urupfu rw'abasirikari 13 ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri Kongo, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubije mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa akoresheje amagambo akarishye ku bijyanye n'iyicwa ry'abo basirikari ku ngabo z'u Rwanda, no bagereka ku
ku iyicwa ry'abo basirikare ku ngabo z'u Rwanda no ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Temistokere Mutijima. Intandaro yo gusubirikanya mu magambo akarishye hagati y'aba bategetsi bombi bwaba ari ubutumwa bwa perezida wa Afurika y'Epfo bwavugaga ku mfu z'abasirikare 13 b'iki gihugu baguye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Perezida Cyril Ramaphosa yagize ati: mu mirwano iherutse gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo yatakaje abasirikare 13 b'intwari bitangiye ubutumwa bwabo kandi bagaharanira amahoro. Uyu mukuru wa Afurika y'Epfo mu butumwa bwe ashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'abo we yita umutwe witwaje intwaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF kugaba ibitero no kwica abasirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri Kongo SAMIDRC. Mu butumwa bwe uyu mukuru wa Afurika y'Epfo akomeza yihanganisha imiryango y'abasirikare 13 baguye mu ntambara muri Kongo. Akavuga ko iyo miryango irimo guhabwa ubufasha bwose bukenewe, haba ku babuze ababo baguye ku rugamba ndetse n'abafite abahakomerekeye. Ku basirikare ba Afurika y'Epfo bari mu ntambara muri Kongo, Perezida Ramaphosa ku ipaji ye y'urubuga X yagize ati: kuba abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu burasirazuba bwa Kongo si ugutangaza intambara ku gihugu cyangwa leta iyo ari yo yose. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo ziriyo mu rwego rw'umuhate wa SADC n'uwa Loni wo kugarura amahoro no kurengera ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage bahora bugarijwe n'intambara ibera muri Kongo. Umukuru wa Afurika y'Epfo kandi yashimye icyemezo giheruka cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano gihamagarira guhagarika imirwano bwangu no kuva mu butaka yigaruriye kwa M23, kimwe no kuva kw'ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo n'isubukurwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi. Ati: ubusugire bw'igihugu cya Kongo bugomba kubahirizwa hagendewe ku masezerano ya Loni ku busugire, ubutavogerwa n'ubwigenge mu bya politiki bw'ibindi bihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame biboneka ko yarakajwe cyane no kuba mugenzi we yakoresheje ijambo militia, umutwe witwaje intwaro, avuga ku gisirikare cy'u Rwanda yasubizanyije uburakari bukarishye. Umukuru w'u Rwanda nawe abinyujije ku ipaji ye ku rubuga rwa X yashinje Perezida Ramaphosa n'abandi bategetsi ba Afurika y'Epfo kwibasira ibinyoma no kugoreka nkana ibyo aba bakuru b'ibihugu bombi baganiriyeho mu biganiro bibiri Perezida Kagame yemeza ko bagiranye mu bihe bitandukanye. Perezida Kagame ati: niba amagambo ashobora guhinduka cyane bene aka kageni kuva mu kiganiro kugeza mu itangazo rigenewe rubanda, birasobanura byinshi ku buryo ibi bibazo by'ingutu birimo gukemurwamo. Perezida Kagame yasubije umukuru wa Afurika y'Epfo ko ingabo z'u Rwanda ari igisirikare, atari umutwe witwaje intwaro. Umukuru w'u Rwanda kandi yavuze ko SAMIDRC atari ingabo ziharanira amahoro ndetse ko nta mwanya zifite muri iyi ntambara. Yavuze ko ubutumwa bwazo bwemejwe na SADC nk'ingabo zigomba kugira uruhare mu mirwano zifasha leta ya Kongo mu kurwanya abaturage bayo, ikorana n'imitwe yitwaje intwaro y'abajenosideri irimo n'uwa FDLR, ari nako ikangisha gutera u Rwanda ubwarwo. Ati: SAMIDRC yakuye ingabo za nyazo zo kubungabunga amahoro arizo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, kandi ibyo byagize uruhare mu kunaniza inzira z'imishyikirano. Perezida w'u Rwanda kandi yavuze ko mu biganiro by'ubugira kabiri yagiranye na Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ntaho uyu mukuru wa Afurika y'Epfo yigeze amuburira nk'uko byakomeje kugarukwaho n'abategetsi bo muri Afurika y'Epfo. Ati: keretse niba ibyo yarabivuze mu rurimi gakondo rwe ntabasha kumva. Yongeraho ati: niba kandi Afurika y'Epfo ihisemo amakimbirane, u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo muri ubwo buryo umunsi uwo ari wo wose. Temistokere Mutijima, urakoze. Turacyari ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi butangaza ko abasirikari babwo bagiye gufasha aba Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo bahagaze neza mu kibuga, mu gihe umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo uhigira gukomeza kwigarurira ibindi bice nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Uburundi buvuga ko buzakomeza gufasha Kongo kubw'umutekano w'akarere ibyo bihugu biherereyemo. General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yabibwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi ry'Amerika. Abasanzwe bacungira n'ubu barahacungira, nta ngorane n'imwe, nta mirwano ihari, na cyane cyane muri Kivu y'Ubumanuko. Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi hari abasirikare bo barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko vyakozwe n'abandi. Abarundi ubwa mbere boho ntibagiye ko nk'ubucangero. Igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe, umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa.
aho rero bisanga ibikorwa byakorwa kuva kera ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Ikindi naco nababwira yuko abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya baca batarika amaboko baje kwishikana. Oya ivyo bishikanye ntituraba nawe yobikora yoba afite intumbero mugabo gushika ubuzima iwacu ntabihari. Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma wanavuze no musati turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi. Mu misi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute? Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo c'ivyo yakoze ku ruhande rwiwe. Utanguye gutanga ibiharuro by'ibyo ubundi mwariko murahangana kumbure yatakaje ibyo biri mu byo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero ubu hariho iyindi ntambara yadutse hambavu n'intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi ya propaganda. Abakozi igitigiri cy'iwacu naco twebwe turafite nyine tubitanga n'abo tubiha ntidukunda kubigira ku maradiyo. Hari nk'umusirikare yitavye Imana tubibwira umuryango, ariko hari iyo miryango nyene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa. Hari igishika umusirikare akitaba Imana haba ngaha mu gihugu cy'iwacu, haba aho yarungitswe mu bikorwa Somaliya, Kongo, Centrafrique, ikahari hose barabimenyesha umuryango neza cyane, kandi n'uwo yitavye Imana uburyo bwose bushoboka barabukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamuhambane bamufumane iteka. Mu misi yahera ijwi rya Amerika ryari ryabajije igisirikare c'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu misi iri imbere. Mwasanze vyifashe gute? Hari abasirikare bariko bavurirwa muri ivyo bitaro bangana gute? Abamvuga ni abo vyavuze ko bari bakomerekeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi. Bwa mbere ibitaro by'abasirikare ni ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare. Kuba boba hari uwo yabonye abasirikare bombure barenga canke igitigiri kitari gito n'ibintu bisanzwe, ahubwo iyo babona nko kuri Prince Jean Charles canke wa Karede canke mu bindi bitaro, aho ni byari kuba ibidasanzwe. Kubona rero abasirikare bivuza ku bitaro bya gisirikare atari bake, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kuza abarwaye malariya, abarwaye indwara canke abakomeretse barimo, kuko nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba ugaterana amashuri gukomereka barabaho, nabitaba Imana bakabaho, abagiye aho baca kugira ngo batunganye. Ndetse no mu gihugu ca Somaliya hariho abakomerekera baza rero n'abakomerekeye no haho hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibitero hangana n'umwaka. Abakomereka sinoreka kuvuga yuko bitabayeho, nabitaba Imana barabaye. Rero mu gace kuvuga yuko ari ibidasanzwe, ni ibisanzwe kandi ibitigiri umurengera namba na gato. Ibitigiri sinabaruye ibyo sinavuga yuko ari umurengera, mugabo bariho bamaze kurenga 5, 6, 8. Ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Republika Demokarasi ya Kongo ihanganyemwo n'umugwi wa M23 n'icahe Burundi buzogumayo, kuko urumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigarura n'utundi duce. Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabwo n'icahe ibijyanye na M23 kandi twebwe ku Burundi kubitwerekeye icyo twagiye tuko turafasha muri Kongo tubandanya tubifasha. Umugambi wa M23 ntawutuzi, imigi yose ijya guhungabanya amahoro n'umutekano, aho twasabwe gufasha uje atugana umuca mu byuma by'abasirikare n'ibyo bigenda. Uwo ni Generali de Brigade Gaspard Baratuza waganiraga na mugenzi wacu Diane Nahazwe, aho havuga ko u Burundi buzakomeza gufasha abasirikari ba Kongo mu ntambara icyo gihugu kirwana mu ntara ya Kivu y'Epfo.
n'umutwe wa 23. Aha rero ni naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye, tunabashimira ko mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Justin Twets afatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza, amahoro iwanyu no mu banyu. Tubararikire kandi n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika.